Wememe. Sa. Wememe. Sa. Niwitondora abantu neza. Ndavyumvise. Navuze ngo iki? Uvuze ngo. Karanji. Azabavuga ko numva n'ukuri kw'Imana. Munja gatoya wongera urabe kujya kuntu. Mu bisanzwe bafana. Abigemba nikanuriye uku mukabona umenga ndakazeze ariko mu majambo make ndabone ndabona basi nukuri mu majambo make je nanje navyisanzemo umviriza rero abantu b'Imana jewe ndabona kandi ndumva we musore aho uri hose cyane iyo nkwano mu mpori ibindi mu mpori ubugugu jera ari kintangaza nuko ujya meme machine wo muri filme mba numva nk'ubundi mu buzima busanzwe umenga si jewe ujya anye mba numva umenga nundi muntu kuko bijya bintu nkora naje ubwanje simenya ko ari jewe nabikora birantangaza gose ngaca nibona mu buzima busanzwe ukuntu mva nyene ntuje mbona umenga nundi muntu si jewe kuko ndavuga ati none ibi bintu je nkora vraiment ni jewe shobora ibintu bimeze uko nto kwizera ni cya kintu bashobora kumbwira mugabo singirente sindakibone ko mu gihe basi baba bavuze nk'umwaka rukozama ngo mwumwaka ngo uzoronka imodoka uzoronka visa je rero umugabo araje wo mu diaspora beshi nyene bankundira burya buzeze nta rukundo ruba rurimwo kandi umva benshi bavuga yuko aho kumbere no mu buzima busanzwe ndakazeze kurya nyene oya niba abafana ko ndi mubi so nanye ndababwiza ukuri nanje ndikunda ndiko ndakina kurya ego ndafise inyota yabyo cyane bituma niyegereza sabasi kizima utinya ko bakuresha urumva utinya ko bakuresha utumva kubwira ugasanga naho oya hari n'igihe nyene no kukuresha ugasanga araje kukuresha mugabo ukaza wumva ni wa muntu adafise gahunda okay I see ariko arakumviriza mu mutwe kubaza ubahe ugasanga ni ya majambo rero ayo majambo twarayahaze twamvise kuva kera ngo mifoto zawe ifoto ziki muzijane he ngoma ka video shure ngoma ka video kiki bano bimana bamwe baseriye no kuri je nimero barayitanga ariko vraiment mu ndonde umuntu atari serious ntazomwishura vraiment ntimunyo mfise ibibazo byinshi mu mutwe mutayemwe ibindi naho bica bigirane mube serious nanje ndi seriye burya ndi serietse nashatse ndafata ubusere siko di Dico Entertainment. Yellow ladies and gentlemen, be blessed wherever you are. Mani bahezagire cyane mwarakoze kuduhitamwe niyo mpamvu natwe tutabatevza tukagaruka kugira tubane mu buryohe ni entertainment ariko iherekejwe n'inyigisho for origin iko ndikuri Leonce Desano kwa Dr. Vlo KD ambassador Mungu wandikwa Plus Kids ni waba hari kugira dufatikanye mu kubahereza amasanamu mutobona ahandi hantu na hamwe sinshobora kubabwira umunezero mfise ukungana kuba for the first time nakiriye uno muntu yitwa Meme Machine noneho akaba ari ngiye kumubatiza mwa bino bintu nyuma yo kwakira umubatizo munini wo kuva muri GN Films kuva kwa Sabasi inkuru nziza nanje ngiye kumushira ku wanje sivyo Kameme yegereza ka micro ndakubatize muri menshi canke ndakubatize muri makeya muri menshi niho sawa muri Yorodani kubera ari naho na Yesu yabatirije kuko yabatijwe mu mazi menshi yego wowe rero ushaka kugera ikirenge mu ca Yesu cyane eze muzengeraye so nsengera hanyene muri eglise GGC aha kuri kote wa hafi ya top 1 ku beshi barahaze oya nande mise ndahabona kumbura mu GGC bya bintu by'ibitangaza bavuga ati hazogera igihe duce no mu mpome nawe uri kuravyakira cyane kubera
ibitangaza yemwe nyene uko ugiye uravyakira hari ivyo ugenda urabibona vrema ukabibona ivyo bitangaza bikagushikako. Nanje rero ndi mu bantu bizera ivyo bitangaza nahatari cane gose mugabo nizera ico jewe mba mbonye kimvayeko. Yego. Ni nyibe bitangaza ushobora kwizera ni nibihe bindi ushobora kuvuga ati mugabe ibi hano sinza kuvyizera vyoroshe. Basi nk'ibitangaza nshobora kwizera hariho igihe kweri bashobora kukwigisha bakavuga ati urashobora kwakira ikintu runaka mu buzima bwawe nk'ico wari wipfuje nk'akarorero basi akazi amafaranga ivyo rero mu gihe ubu vyizeye ugaca uvyibonako ni ca gitangaza ubonye. Yego. Ico uracizera cyane. Ico utokwizera naco ni ca ikintu ntokwizera ni ca kintu bashobora kumbwira mugabo singirente sindakibone ko mu gihe basi baba bavuze nk'akaruka zama ngo mwumwaka ngo uzoronka imodoka uzoronka visa je rero umugabo araje wo mu diaspora aya vrema je nukuri ivyo bitangaza ntavyo nkunda kwizera cyane mugabo ndavyizera iyo mbonye basi bigize bimbaye mugameme bibiya nayitubwira yo kukwizera kwegeranye n'ibyo uri kuravuga mugo buryo umuntu yizera ico atarabona uvyizeye warabibonye wumva byo wabiciswe kwizera nyene mvuze ati umuntu yizera ego umuntu arashobora kwizera ico atarabona ariko iyo wamaze kukibona niko kwizera kwa nyako. Yego. So ni meme mashini nakiri icambere cyane hangaje urakize nukuntu turiko turayaga nkakubaza ukanyumva kuko jewe narinzi yuko utumva kabisa. Narinzi yuko nza gukoresha n'ijwi rinini ndaza kubandanya mvuge nkuku canke nze ndasemerera cyane kugira wumve. Nukuri ndakumva uvuge buke ndakumva uvuge cyane hose ndakumva kuko ndumva nubwo nokongorera. Ego ndumva ndakongorera numve kunyishura. Ego we meme witondora abantu neza. Ndavyumvise. Navutse ngo iki? Uvuze ngo karanji azabavuga ko ndumva n'ukuri kw'Imana. Ore niuze yasene mbe yari senge yarindi yasemerera cyane ngo none ngo bya ngo byasene rero asha niyo yari ni ya mbere wanashije yari ya mbere ukinye nari mpagaze ko umujya mwanya yari ya mbere kujya kuntu naraba yari sene ya mbere ucura ikina nka kujya urayishobora. No kuvuga kano kantu rero tunagahereko abantu bazi yuko ufise ubumuga bwo kutumva no kutabona neza kuya kuntu waraba. Ndakubajije ikibazo dusa no mundi nabamaze kwishura kuko yabutumva ntabwo uba wanyumvise urabona ko na testinze ndavuga buke kuranyuma ariko kandi ushobora gusanga umuntu mwanya ari strategy koko urumva neza ariko kandi ukanakanura neza nkuko mbona uri kurakanura. Nukuri ndumva mbwira n'abafana ndumva cyane abanzi baranzi abanyegereye barazi ko numva kandi ndakanura ndabona neza si ubumuga navukanye ahubwo ni impano yanje. Yego kuraba kujya no kwigira akazeze ni impano. Yego ariko ikintu ngira kiganiro nicojo haje utabanze benda okay Prince nakubali sana aragufise neza muri kamera umunja gato erega arya abantu bana bagenda bakavuga ati nimba ari umuzimu kweli umunja gato yawongera urabe kujya kuntu mu bisanzwe bafana abigemba nikanuriye uku mukabona umenga ndakazeze ariko majambo make ndabone ndabona kumbura nukuri ndabona kumbura no kumburumva cyane. Meme bije bintu bishobora gute? Basi nukuri mu majambo make je nanje navyisanzemo kuko abantu batangaye uburyo babona meme wo muri film. Last time na produce aka video mwari mufise ikintu nakuta nk'umunsi mukuru muri ko murashimira umukameramani wanyu akaba no mu director. Abantu batanga uburyo bakubonye nguraga kumikeza ngo ntibari bazi kusa kujya ngo ntibari bazi yuko ngo ushobora no gukana ngo uyu namuzanye uyu mwiza ndabona ndumva meme babwire yuko inkwano ari mu madolari kwanza vraiment uyu mukobwa mubona murabona ingerasa inkwano ni mu mayero gosha gosha umviriza rero abantu b'Imana
jewe ndabona kandi ndumva we musore aho uri hose cyane iyo nkwano amadolari muhavu ntinya ngo simbona baguhora ibindi basha mumpora ibindi mumpora ubugugu mugabo nabwo nyene bwo muri filime ndameze neza nta kibazo na kimwe mfise. Wow, sasa nariko navuga uburyo batanga bavuga ngo kumengo nagakumi keza kubera muri filime kubera sinzi nyene nimba ari character bari baguhaye wakino meze uko kuntu amaso iki menguri nakagugu nyene umugani wawe utumva ariko kandi nibaza ko n'ubwiza bwawe ntibigeze babwerekana uko buri nibaza ko bashatse ku interpreta ujya muntu bashaka kwerekana cyane ariko babonye yuko kabisa muba mutandukanye n'ujya muntu nyene narabibonye ndaraba amakomanteri bwa bundi hari no wavuze ngo nimba araba kurya anye ngo basha ngo nukuntu yari mwiza ngo nimba araba kurya mu buzima busanzwe wapi warabibonye muri comment muga hari abandi baje bavuga ngo yo ubuheruka babonye ijya video babonye ajya amafoto baravuze ati vraiment n'umwana mwiza arabona izente nukuri mwarakoze rega n'ubundi ndabona sindi impumyi yani vya filme yego ico bakibonye sasa ubyakira gute y'abantu bari kubatanga mu comment bagatangarira uburyo ushobora kwicamwe ibice bibiri bigakunda ukerekana meme ujyaho muri filme then n'uyu meme machine bariko barabona muri uno mwanya jere ari kintangaza nuko ujya meme machine wo muri filme mba numva nk'ubundi mu buzima busanzwe umenga si jewe ujya anye mba numva umenga nundi muntu kuko bijya bintu nkora naje ubwanje simenya ko ari jewe nabikora birantangaza gose ngaca nibona mu buzima busanzwe ukuntu mva nyene ntuje bisigura yuko ujya muntu nawe uricara ukamuraba kuri TV nk'abandi bose ukamutangarira mbona umenga nundi muntu si jewe kuko ndavuga ati none ibi bintu je nkora vraiment ni jewe shobora ibintu bimeze uko yego ntashobora gutwenza abantu bangana uko ko mbona umenga ngira ibintu bisanzwe ndi kuri teremba mbona umenga n'ubuntu bw'ubugugu naje ubwanje ndatangara abasha si jewe hajye ujya si jewe vraiment ati nkarerembuza amaso nkagujya nkabishobora mve cyane ku rundi ruhande rero anyway mbanze ndanakwihanganishe nabonye bakwivye page yawe nabonye uri kuritoka mu ijoro riheze abantu n'abana babi ubabonye mema arivumiye araryohewe n'ubuzima ububazi ngo uri kuregeranya ibifaranga none n'agapaje kawe baragakenyereye n'amafaranga yari bwanje ko bantu bima umuntu yagatwaye basha iho byagenze gute cyane ukuri ejo nariko ndakinjiramwo nyene mvuga ati ngire posting utuntu shanda mbona kweri iri bloke biranse byariko birakunda mu mwanya burya candagirante cyo bambwira ati burya rero page yawe barayivye iyo yagiye yacomotse ihangane ariko abantu n'abana nta muhinga niyumvira ati none bwa bundi rero babantu bahora bavuga ko bari bamapaje sindavyemera ubu rero bya bintu birabaho ati ndavyibonye ko vraiment batabasuma n'abahinga muga nta kundi nta muhinga wigeze urondera abizi kugira kurabire ko yoyigarukana naramurondeye uretse yuko ari mw'ivyo bihugu nyene yarambwiye yuko naronka akanya azoyingarukanira azocekinga arabe azoraba yarambwiye yuko mfise amahirwe yuko yogira yogaruka yego hakomeye nk'ubu baguhoye ko ubunyene ko wari utangiye kubaha umunezero nkeka atari mu bafana bawe shaje sinzi uraraba neza ntabakwivye n'inyenyeri mwana wa ngira numwansi erega namu nakundwa nabose hajya nihabuze uwo kacorotse nyene acavuga ati reka ndagasimvane kwa meme machine n'ubu wasanga gutwaranye n'inyenyeri yawe oya mw'izina rya Yesu koba kanyanyari oya reka oya sinibaza aho vyokunda ntibikunda mugore mera ko umuntu bashobora kumwiba inyenyeri ivyo bintu ntavyo nzi je mpora ndavyumva none ubundi inyenyeri yiwawe Imana yayiguhaye ninde yoyikwiba mbatsa nkubatse nanze nibyo nama nibaza ikemera iyo nyenyeri bakayigukura bakayitwara burundu oya nibaza bijya sivyo zivyo so hamwe n'ivyo rero nareko navuga nti abantu bazi ko ufise akagorane uwo menga hari udutsinga twakoranye ko mu buzima busanzwe ariko kandi nkagaruka nkibaza ese bijya bintu uvyerekana muri filme canke n'ubundi no mu buzima busanzwe niko byo babimeze ni character baguhaye canke nyene mu buzima busanzwe hari udutsinga dukoranako
urumva mu buzima busanzwe basi cambere ni ntuzenya bampaye ni character bampaye babonye yuko nyene igizene mbere ariko cyo kimwe nico keka ko no mu buzima busanzwe vyovana n'ukuntu kumbure hoba hariho isano yo gukerebuka cyane rica rifatana na rya character bampaye kuko hari gihe kugira baguha ikintu bamanza bakakuraba kumbure bakamenya ati uwo muntu tugiye kumuraba mu buzima iki kintu yogerageza basi bivanye n'ukuntu bakubona rero insinga zirakomeye bantu b'Imana ntiziracika oya ntiziracika kumva uruhande rwazigenewe ndameze neza mu mutwe buratonze buri ku murongo yani character bampaye yo gukina vrema. Wow akanibaza yuko kino kibazo abantu benshi bashaka kukimenya nibaza ko benshi bari bafise amakenga kuko nibyo kwaye kutavuga radio n'ama comment yagiye aragaruka basa n'abafise ubwoba bw'ivyo bintu vyumvikana yuko uri umuhinga nimba ushobora kwisobanura ukarema ivyo bintu bigashoboka ako kantu urakumva ariko kandi meme nagarutse ndibaza nti nk'umwana w'umukobwa ni wabandanye ukina kujya kuntu bakabananya kukubona nk'akayege kwa rujya rugero ntubona yuko bishobora kukwima amahigwe mu buzima busanzwe cane cane nko mu buzima bwo guhitamwo uwo muzobana ubuzima bw'urugo ugasanga nko mu fiancé aratevye kugutinya ko nubwo uri mwiza atoshira mu rugo umukobwa w'akayege. Basha nukuri ico kibazo mbere je sinzi namwe uwo muhungu yovuga ati jewe urya mukobwa ndabona ukuntu ameze basi akarabira ku kuntu meze bantu b'Imana inye nivyo mukazi n'ivya film ubu tuvugana iyi video muzoyibona canke murayibona nukuri umusore wari we wese ntimuze mwiyumvire ngo nta bwenge fise bwiki ndakomeye vraiment ameze neza hama vyo kuvuga ngo ndafise ubwoba kuri kazoza ngo uwoza iki sinzi uwo muntu navyonzi kuko abantu nyene ndakubwiza kuri abantu baratandukanye ariko umuntu ashobora kukubona uko unya kubonye agaca yibaza ngo n'agatima yaragufise hagaca avuga tujya muntu wapi hajya usanga ari kameze iki numva biragoye kumvisha uwo muntu yuko yo havagirane mugihe yamaze kuvyishiramo mugaba bitahura nabo narifise ubwoba ati ntiwasanga biraburutse nk'umuntu urumva umuntu ashobora kuraba guca akavuga ati n'umukobwa ni mwiza ati mugabo ndagize amakenga kubera nta mugabo nibaza yuko yewe kufuza kubana n'umugore adafise mu mutwe urumva ugaca usanga biramusubiza inyuma ko kantu konyene rero narimvise ubwo bati muri filime nibataguhindurira sinzi ko urabibona hari abafana bafata umuntu kujya akina nkejo namye ndabo witwa Jeje Anita mu makomantere menshi ngo ni umuntu mubi ngo n'umuntu urumva ngo n'umwicanyi ngo ni bashanga akina amafilime ngo no mu buzima musanzwe ngo usanga ari kameze ngo wapi ngo je sindamukunda naho twohura no mutera amabuye urakoze cyane rero nubwo bwoba nariko ndavuga ati bushobora gutera umuntu nk'ubu wewe ugasanga bagufashe nka kujya kandi atari kumeze numva ko byava bikubuza amahirwe y'umugabo ndakazeze ntumva ndi oya basha je ubwoba ubwo nyene bwo haza kuri bamaze kugufata uko kuntu nyene nawe ubwawe haragera igihe uvuga ati muga ndazi bizohinduka sinzoguma ndi kurya nyene bira director rero tumuhe giturira guhindurira zohinduka ariko je ndagukunda umeze kujya kabisa beshi nyene bankundira burya buzeze nyene nta rukundo ruba nta rukundo ruba rurimwo kandi umva benshi bavuga yuko aho mbere no mu buzima busanzwe ndakazeze kujya nyene oya ni babafana bakivyitiranya muga nk'ubu ratanze umuco gusa nanye ndababwiza ukuri nanje ndikunda ndiko ndakina kurya ego kubera iki ko ndikora kina ko kubera nyene ariko nyene mu mutima wanje basa ariyo mpano numva ariyo ifise kandi mbangukiye nyorohera gukina ikindi no kunganira ni creativity numva nk'ubu urabona ufise akantu wisangije abandi benshi batari bafise umva atari akantu kazima oya ndibaza bariho bafise utuyegeyege mwene tujya twawe sha nkana arambona benshi bigira urabona nka Ivete burya nawe kina ibintu birimo comedy mugabo Ivete afise comedy ziwe zitandukanye na ziwawe kujya winjiye mbenda kubaze bakwinjiza bagitangira gukinisha niwe wabibwiye ko ushobora bijya canke barakuravye babikubonamo mu bisanzwe director hariwe manager arambwiye ati tingengire ntengire ndagukinishe sivyo arambwira ntuzenya noki hore basuku nimeze arambwira ati wewe rero
genda kuri tere ukine nyene nkasha nk'umukeha bwenge nk'umuntu umenga ntiwumva ku buryo naho buri kumwe n'umuntu muri ko muravugana uku wigira nkaho umenga ntavyo wumvise kumbe naho wavyumvise rero je nk'ivyo uvuko nari nzito yavre ibintu jewe kweri ntavyo nzoshobora muga maze gushika kuri tere napfuye guhindukiza amaso rimwe gusa aho twari mwo baratwenze baruma baramaze hafi isaha yose tutaratangura sene tugitwenga bavuga ati karabaye none abo najewe ngira ubwoba bariko baratwenga mvuga none ngiziki kwera utuntu ngize ngo nukuri meme wewe bakomeze ko nyene rero bacabona umenga ako niko sawa je nanje shamvuga ati ahubwo rero murananyorohereje cafatiraho sanga nivyo kwigira ikitumva ndabishoboye ndabandanya uko nyene. Sabasi mwahuye ryari mwamenye gute kugira utangire gukina mu bikorwa vyiwe? Sabasi gabasha twahuye ryari Sabasi ndakeka muri casting yiwe twahuye ari muri 2024 2024 ni kuvuga mu mwaka uheze ntangura gukina guhera muri 2025 mbwa niho natanguye gukina zimwe barazizi nka filime intango mu ntango warakinyemwo agatima koko hano yatanguye aramforoma pole pole nkina imwe zibiri arabona kweri ndashoboye buke ubu rero ni herero yaciye nziza mu kamuna mbise ndakwibuka mugabo mu ntango no muri ijya hinduvuze agatima koko ntabwo wakina ufise ijya character mu ntango nakinye ndi umuntu akaze cyane kandi nari ntwaye Zofu Musheri yari umusheri wa Mimi basi yari kani rero nari nje guharika Mimi rero cankina nshwana na Mimi anyise ko ndi ndaya kubera zanze ndi kumwe niki n'umusheri wiwe aho niho nakinye hori kaze niho beshe bavuze ati none we ko tukuze ko wakinye mu ntango kaze cyane none urafise impano vrema ubu naho jura kazeze menga kari yoroheje ndavuga ati vrema nuko aba mu gatima ntuzenya gatima koko naho babasha bona kinye gute sinibuka sene nakinyemwe ko niyo yatawe niyo nahereye yego wow ibino bikorwa rero urumva urinjiye mu mugwi urakinye ariko wewe kuva kera iyi mpano waruzi yuko ifise kuva kera nkikiri ku ishuri nkikiri mu windwi niho bashobora kuvuga abigisha bakavuga ati hari ukuntu bategura ibintu vy'amadese ibintu vyo gucapa ibintu vyo kuririmba akavuga ati umumwe wese impano yiwe agirente aze ngaho imbere je rero wanaca mfata ngasha ndondera timu cyo gihe nano bwenge nari ngifise nari muhira hari ya ruguri gihanga nubu abakobwa ngaha twiganye barabizi barana muri Kenya sinabavuga izina mura ari abo ngaha igihanga muhira abo ngaha Bujumbura bajino vraiment naca ndabakoranya cyavuga ati je shaka ko mushikikira kuko izina ryaguma ari giwanje muganga ca ndondera kuntu barondera bafashanye tukaca dukina ibikino sanga narosa amanota cyavuga ati vraiment ibi bintu bindimwo ego n'ubu rero niyo mpamvu numvise umenga ndafise inyota yabyo cyane bituma yegereza Sabasi ndamurondera ndamubwira ubundi arantahura niwe wamurondera watangiye kumwa approaching ijyambere mu bisanzwe naramuronde vraiment ndamubwira ati nukuri je kuko nari numva mu mutima kweri ndavuga ati je hamwe noronka kimubase njamwe nkabandanya impano yanje uwo muntu akanyemerera nukuri yo bagize neza rero mu Rundi yarandindije sanga casting yiwe yaraheze ya mbere umva namurondeye nawe aheze nk'iminsi 2 ahejeje kwakira hano urazi kwakira nabo baca bakira mu mwaka arigiye hashobora kurenga n'imyaka 2 cyane acambwira ati rero wewe rindira ninasubira kugira nti kwakira nzokubwira aho rero sinzi cyo gihe cyo kurindira kuko sinari ndakize ngo n'umwaka umwe iki mugabo nagumye nihanganye ndarindira nza mbona asubiye kuronka ama information aho hari muri 2020 aho yambwira uko harikera acasubira kwandika izo information muri 2024 rigotanguye 2025 ncambona rero kugira nte kusubira kumwibutsa nawe nimba yari mveti vrema mu mwana nimba yari hanganye
kanda mwakire mugabo acamanza kuncisha he muri casting n'abandi yego ntihari jewe jenyene yadushize hamwe n'abandi hama mu nyuma rero bagenda barankinisha uko navuga ko ari jewe natowe cyane mwabo bandi gusa sinishize hejuru sinishimye n'abandi barimwo barakina polepole nyene turakina mugabo jewe nije mbona vraiment ndiko ndava fata ukuboko nshitse kuri tele bakanshigikira urya ntuze cameraman wacu akanshigikira nukuri bikanjohera cyane na nubu byumvikana yuko ureze uri umugeni muri yego vraiment utegekanye iki muri kariyeri yawe uzobandanya ubonekane hajya canke haro n'ibindi utegekanya ku yindi side oya ivyo bindi ntavyo ndamenya mugabo nzobandanya harya nyene ntandi numva nogira uguwe neza muri cyane harya anye byitwa nkaho menga ndi kumwe n'abavyeyi ndicaye hagati yawo numenga nta handi hantu none yego nukuri uravye kikazi ibyo ushaka kugera ko nico ushaka kwereka abantu bizokorohera kugera ko uri mu mugwi wagutse nk'ujya cyane bizonjohera kandi bizonyorohera hari igihe umuntu yibaza ati ushobora kuba uri kumwe n'abantu benshi bakakumira ugasanga ingabire yawe ntirikirabonekana cyane ico kintu nturaciyumvirako ivyo vyo birabaho urashobora kuvyumvira mugabo niko bimeze mu kazi kuko turatahura neza yuko hajya urinze ubona uri kurakina zijya nzo sene ziba zikenewe na nyene gutegura igikorwa aba yabonye ko ari zo zikenewe rero urinze ubona rero muri ico gihe wewe utagizene utabonekanye udakinye aho hakina abandi babandi kimenya ko ari igikorwa wenye n'abayumviriye kuri basavuga ati iki gikorwa urya kigiyemwo basi ntivyomera neza reka tugire uko nawe tuzomukenera mu kindi gikorwa kimeze uko ivyo rero ndabitahura wow guhera uno munsi rero abantu bariko baragukomera amashi kuvyo uri kurakina ni kihe gicapo ufise cico ushaka kubaco muri kazoza Meme Machine umubona he muri kazoza ameze gute muri sinema y'u Burundi mama we mu bisanzwe ibintu sinovuga ngo ntabwo nobijamwe ngo ntafise kazoza canke iyo ndiko ndaja nanje ndifuza ko haraho mashaka gushika kuko sinifuza ko vyogarukira nifuza yuko nobandanya Imana ibaye kibinkundiye nkibona nanje ndi umuntu agize umuntu mbasha mvuge gute umuntu nyene ahagaze neza umuntu avuga ati ibi bintu nanye ndabikesha iki hajya ahantu nahoze hajya naciye Imana nkubigaci binkorera Imana ibigufashe cyane bizoshoboka Meme ugume ku kivi kabisa bizokunda ni bukebu yego mu tuntu n'utundi muri sinema y'u Burundi ninde muntu ukunda cyane mu bakora film ubakora film aba manager ushatse kuvuga reka tuvuge ku bakinyi bagenzi bawe kubakinyi bagenzi banje umuntu wawe kabisa ukunda ku mpande zose haba ubujya kina lifestyle yiwe wa muntu abaye aho yageze hashimishije gose wo kwifuza kumera nkawe ku Imana atari Ivete mu bisanzwe jewe Ivete ndamukunda cyane kandi impamvu ndamukunda si kuvuga ngo ndamukunda ngo kubera ngo kujya kuntu ngo amenyekanye cyane oya ndamukunda kubera iyo turi kumwe basi hari ukuntu atwigisha aranyigisha amajambo make ndamurabira kwa karorero ivyo byose nanje ashobora mvuze ati ndi kumwe n'umuntu vraiment nanje nzobishobora kubera ni wa muntu vraiment nameze na neza gameze na neza yaranyigishije mu bisanzwe niwe nkuma ndabira kwa karorero cyane kandi aribyo bituma navansa wow Ivete Kanyana birumvikana cyane n'intasho zije zimushikira hari hose ubona yuko ni numwe mu bantu bakurikiye kino kiganiro twakomeje kuvuga ngo Meme Machine mu buzima busanzwe izina riri kuri karanga muntu witwa gute Ndayikeza Emerine iyo zina abavyeyi banyise yego Emerine ndagora cyane Meme hari abantu bakunze ikiganiro cyacu bari badukurikiranye kubwanje numva no gushimira cyane kuba waje nkwipfuriza umugisha ibikorwa urimo bigere kure cyane kandi n'indoto zawe zize zisoka yamara hari abantu babumva bofasha hari abantu mumva bafise intererano botanga hari n'abandi bantu bumva bogira ikintu n'ubundi baterereye mu rugendo rwawe nakanya kawe ko kugira ikintu sigiye abafana namwe nabo bantu bose twe duca tuzinga gatebe tugaherekeza umushitsi
murakoze. Kamere manze fate ubuseriye ako kantu burya karakumira. Twanabufashe burya twabuhereye ku ntawe. Uyu burera bari bazi ngo ntuba serious. Turakoze ikiganiro uri serious. Yego ukuri. Hama akantu nogira nk'akantu k'intererano cyane cyane ku bantu bamfasha kuri uno muntu zenya kuri no mpano yanje. Ndavuga nk'abajiyene, ndavuga mu manager, nukuri nashaka mumfashe kugira ngo shishikare nanje gukomeza runo rugendo, mufashe kufata ukuboko, ukunyene mwamfashe ukuboko, ukunyene mwanshigikiye kandi ndabashimira, mwaragize neza, ndabishima impande y'abantu, imbere y'abantu, cyane cyane manager wacu King Sabas. Mubaho aho uri hose warakoze kunshigikira n'abandi mwarakoze kunshigikira, ariko n'ubundi mubandanye munshigikira. Ahandi hari hahandi shaka gushika uko nkamwe nogarukira ngaha vrema sio mbabaza no kuva kumenga hari yindi ntambwe yari imbere ntakaje. Kubadukurikirana nabo ibintu byo kudushigikira sinzi yego nyene sinovuga birebire. Umuntu wese uko yoba afite umutima kose ashobora gushigikira umuntu avuga ati reka ndamushigikira urya mwana nahawe ikaze. Sinokwirirwa ndabivuga, byo gushigikira umuntu ni vyinshi na cyane cyane muri runo rugendo rw'ubuzima. Ntazi ko vyinshi bigoye, tugenda turahura na vyinshi, na cyane cyane ko turi n'abakobwa. Tuba dukeneye abantu badushigikira mu buryo butandukanye, aho muri hose. Uwo umutima nyene Imana igize igendeyemo mukumva yuko mwodushikako. Yego murakoze. Meme nkundiye ndaza gupininga ni nimero yawe nk'umuntu afite ico mwoyaga muyage hari kibazo ndayishire muri comment. Yego umuntu wese afite ico twoyaga mugabo rero kigize ntikizima. Kizima vrema kizima. Meme utinya ko bokuresha vrema urumva oye utinya ko bakuresha utumva kubwira ugasanga na oya hari n'igihe nyene no kukuresha ugasanga araje kukuresha mugabo ukaza wumva ni wa muntu adafise gahunda. Okay I see ariko arakumviriza mu mutwe kubaza ubahe ugasanga ni ya majambo rero ayo majambo twarayahaze ayo twamvise kuva kera ngo mifoto zawe ifoto ziki muzijane he ngoma ka video ngoma ka video kiki bano bimana bamubaseriye nukuri je nimero barayitanga ariko vraiment mu ndonde umuntu atari serious ntazomwishura vraiment ni munyo mfise ibibazo vyinshi mu mutwe mutayemwe ibindi naho bica bigirane bicaye bavyinshi murengera mube serious nanje ndi seriye mugandi serietse mumbona kandi serieze yego nashatse ndafata ubusire siko digo yego kwere nabibonye ntabyo niteze ariko byashobotse meme wari umugisha ko bana mbere duhuye yo mugabe ndakubwira nawe sinagana ntakuvuze frere bijya nahora numva bavuga diko ko ari umuntu mwiza ngo diko ngo aragoye arakaze diko nukuri usanzura umuntu mwiza bavuze ngo ndakaze ngo urakaze ngo shaka kwa diko kweri ngwasha nimbango diko entertainment kwa diko entertainment ngo arakaze warakaze ngo ni imitego gusa siko bakubwiye sanze wakira abantu neza mubona je naguteze kweri wanatuje wanatekanye ntitwiyagiye neza ikiyago kikaba umunone yego nukuri yana nifisa akantu nakago wansigira none umuvuko waratobotse kera naco shame muzompa ikindi gihe yego nukuri Imana iguhezagire cyane kuba waje rero amen kabisa. Imana namwe bahezagire, nibaza yuko mwamukunze. Drop your comment, akanya umenga kabaye gato ariko azogaruka sune. Turabakunda cyane wherever you are. Ciao ciao. Diko Entertainment.